Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, ndahaye ikaze abasubscribe banje mwese mumfashe mu mugongo, mwese ndabashimira. Abasubscribe abashasha mubandanya mutugana, mwese ndabahaye ikaze cyane kuri Tuyagire Vanessa, aho dusesengurira hamwe amakuru aba yagiye acicikana ko mu nzira yo kuyaga, atari mu nzira yo gukina politike, kuko jewe ndi umwe mu baharanira agateka kazina muntu. Ntabwo nkina politike, ntabwo ndondera inyungu, ariko ni kugira ngo nk'abanyagihugu tuyage, bigaragare yuko mu bintu biba biriko biravugwa hirya no hino canke mu bintu bidukorerwa ko tubitahurira hamwe. Kaze rero mwese abasubscribe abashasha, abasubscribe abakera, mwese kaze muri sanze kuri Tuyagire Vanessa. Ubu unje ngaha ngo tuyage kubijanye n'ukuntu umushingantahe Rusesabagina abandanya abera incungu abantu. Kuba incungu, Bibiliya iratubwira ngo Yesu yaje gukiza akiza abanyabyaha. Siniko ndavuga ngo Rusesabagina ni Yesu mu bitahure, ariko hariho abantu usanga bariko baca mu nzira nk'iya Yesu, aho bagapfira babakunda n'abatabakunda bakabapfira. Ntabwo Rusesabagina mvuze ngo yabapfiriye, ariko kariya gasho ni nk'urupfu murabizi neza. Ariko biragaragara yuko ku makuru tugiye gukurikirana twumvirize, biragaragara yuko Rusesabagina muri kahise yarokoye inzirakarengane z'abatutsi batari bake kugira ngo ntibicwe. Ubu naho bagomba bamugira incungu arokore Basumbirigi n'abandi basirikare benshi muzi bafise uruhara muri irya ntambara yo muri Kongo. Biragaragara neza ubu n'ubusesenguzi ubwanje namwe munkurikira tuyaga, mushobora no kubona ati hariho ukundi natwe tubibona, sishobora guharira, ariko ku busesenguzi bw'iwanje kugira ngo kariya gati ko gatangure guhindura imvugo katanguranye, bigaragara yuko hariho deal hagati yako n'aba bakoroni yo kuvuga bati tukabaha Rusesabagina, natwe mutegereza kutwemerera kutaducira imanza ku miliyoni zirenga 10 n'izindi twishe muri Kongo. Mutegereza iyo kesi guca muyireka. Umuzungu nawe ati uwishe wiwe niwe mwihambira, ati nta kibazo, abona birabure kubirabure, ati tuzobireka. Ubwo rero nuko bibandanya. Reka dukurikire aya makuru yaciye kuri BBC Gahuza Miryango ajanye na Paul. Twumvirize ku vy'ukuri igituma ibi bintu, twumvirize aya makuru muce mwumva icotuma bahindura imvugo n'ukuntu muzi mu misi biyemeza. Mwumvirize iyi mvugo ukuntu bahinduye mu segonde. Uko bigaragara neza n'ukuntu umwanya umwe baba bameze ukuntu, undi mwanya naho kumva bameze ukundi. Reka dukurikire. Iradukunda baganiraga. Tujye mu Rwanda aho Perezida Kagame asa n'uworoheje imvugo ku kibazo cya Paul Rusesabagina ufungiwe mu gihugu nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo iterabwoba agakatirwa igifungo cy'imyaka 25. Mu kiganiro yagiranye n'urubuga rw'itangazamakuru Semaphore, Perezida Kagame yavuze ko hari ibiganiro biri gukorwa kugira ngo akemuke ikibazo cy'ukuntu Rusesabagina yafungurwa. Ibihugu by'amahanga birimo cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byakomeje kotsa igitutu bisaba ko Rusesabagina afungurwa. Bivuga ko bitishimiye uburyo ifungwa rye n'urubanza byagenze. Inkuru irambuye tubibaza umunyamakuru wacu uri Nairobi Kwimindi Kumagenge. Mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru Steve Clemons w'urwo rubuga rw'amakuru Semaphore, Perezida Kagame yavuze yuko hari ikibandanya gukorwa kugira ngo ikibazo cya Rusesabagina afunguye mu Rwanda kive mu nzira. Perezida Kagame asigura ko ibintu bitegerezwa gutera intambwe. Yakaba yabwiye Semaphore ati novuga gusa ko hari ikibandanya gukorwa. Ati ntituri abantu bashaka kwizirikira ahantu hamwe badatera intambwe kumvo iyo ariyo yose. Arabandanya ati nkuko mubizi no muri kahise kacu igihe twashaka gutera intambwe twarageze aho tubabarira abantu ibyaha bitarekurirwa, aribyo byatumye abagize
mumbabarire cyane ibya advertising ni advertising mumbabarire ngabanye ijwi gatoya zibanze zivemo ko ziko ziraduciramo. Ibyo byatumye abagize uruhara muri genocide n'ibindi abenshi bisanze basubijwe umwidegemvyo. Perezida Kagame abandanya avuga yuko batizirikira muri kahise ko hari ibiganiro biriko biraba kugira harabwe inzira zose zishoboka zo gukemura ico kibazo hadahonyanzwe ibibazo nkoramutima bijanye n'iyo dossier. Avuga ko yizeye ko uko bizogenda kose inzira izoboneka. Ivyo Perezida Kagame yabwiye Semaphore bitandukanye n'ivyo yaramaze kuvuga nko mu kwezi kwa 12 guheze mu kiganiro asubiza ku busabe bw'umushikiranganji wa Amerika jeje imigenderanire Anthony Blinken bwo kurekura Rusesabagina. Kagame yavuze yuko Rusesabagina yareganywe n'abandi 200 barimwo abemeye ivyaha kandi bavuga yuko ari we yari umukuru wabo. Ico gihe yavuze ati twabivuze neza ko ata muntu azova ariho hose ngo adukange ku kintu dukora mu buzima bwacu kiretse ukoze igitero ugafata igihugu. Twimende ku magenge bibizigoza miryango Nairobi. Nkuko rero mu vyumvise ubu bahinduye umuvuno bageze kurindi yeri ryo kuvuga ko batazotanga umushinga nta Rusesabagina atawo kubatera ubwoba hari abazungu bamenyereye kwishima ibiki nibiki. Ubu vyaheze umukoma uri kurame icuya kiko kiratemba mu maso umukoma by the way ni zambwa bazana ngo zicunga umuhana mugabo yabona umuntu aho kugira ngo ikuge igaca yiruka igaca isutama nka hariya ikakwitegereza watera wegera igaci yongera ikiruka nizo mu kirundi twita imikoma. Ubwo rero murumva yuko bahinduye umukenyuro ati dushobora ati murabizi bagarukanyemwo baracadandaza ibijanye na genocide ati n'abakoze amabi nkayo ati n'abakoze amabi ubwa mbere na mbere Rusesabagina nawe bamwagiriza gufovya genocide n'ibindi byose mugabo ngo n'abakoze genocide ngo bararekuwe ngo harimwe abo twarekuye. None nimba wakoze genocide yisha abantu 1000 yisha abantu 200 n'uwishe naho yoba yishe umwe mu zina rya genocide nimba waramurekuye uwoba yayifobeje uwo mufungira iki nimba n'uwayikoze wamurekuye. Aba bantu rero ntibumvikana ariko nkuko mubizi kugira ngo ufatanye umukoma nariko ndavuga utegereza kuwereka igufa nubwo uwo mukoma ukwege iyo utumbereye inzu uwo mukoma uhaguruka ukiruka watera wegera ukiruka ugumusutama. Iyo ubonye rero ufise nk'akantu kagasorori kari mu tugufa ukawereka ati gusu ati ngaha ukawereka igufa uragutinyuka ukazuraza ukubita umuzenza hirya no hino gahoro ukazuregera wongera usubira inyuma wegera aho ndiko ndavuga umukoma w'imbwa wongera usubira inyuma wegera kugeza aho ubwo bawushiramo ugatinda ukegera gahoro ukadya. Iyo rero ushize hasi wa mukoma ugatangura kuri gata ryagufa ukarigata gahoro uguma uzuruna mu kuraba yuko woba atari mu mugambi wo kubukorera nabi. Ibonye iyo mbwa y'umukoma ibonye yuko atari umugambi wo kukorera ikibi ariko ari umugambi wo kureka ngo ige ngo ihage ica nyene ivamwo igakiriza cyakagufa igatwara ku ruhande ikabira fyetera ku ruhande. Aba rero bakoroni barazi ukuntu bafatira imikoma bashize mu bibanza kanaka hirya no hino kwisi bingirwa perezida. Abo bakoma rero bazana utuntu $2 bakabereka ati gusu ataha ubwo buperezida bw'imburamitima nabwo bukamanza bukigagaza ngo hehe ati gusu ati $, ati gusu ati urumva bukigagaza hahera umunota bugatangura bukegera bagafundura ibegi bukabona ko cya kigabo cy'ubuhanza kiri ku $, murakibona bagatangura kwegera gahoro bakatangura kubona bwa buhanza kuri kiya kigabo $, bakaraba neza ko ari byo bagatangura kubona ya mabara ya blue green mixed bakaraba neza bakabona vya vyiso vya hirya kigabo kuri $, bakegera neza babona rero ati urabona ko $, yose atudeheza kudukorera ibi bagaca babikora nuko bimeze. Rero yari yigagaje yerekane kara kagabo kanyaye naho ni pumbafu kabisa nta bugabo buri muri hariya decision zo gufata abantu bawe ubafata nabi wiha kamenyo imbere y'abakoroni mu nyuma wongera bafukamira na kamenyo. Ubwo rero murumva yuko ngo Rusesabagina ngo bari mu mishikirano
iyo rero amakuru nk'aha yagiye hanze ntibibatangaze atani imisi 3 isigaye mwumvise guko Rusesabagina ntibizovugwa ntazorekurwa ngo mubone baba journaliste bamufata amafoto nta nagatoyi muzoza mwumva kuri Twitter n'ahandi hose batangaza ngo uno munsi ngo Rusesabagina araye mu Londres canke ati yaraye hehe muzoza mwumva yamaze gushika mu bazungu hanyuma rero guko ntibazo babwira ati twamure kuje kuraya Kagame ntashobora kumutanga ku buntu badeza kumugura hanyuma kandi bace bahebera yiki bace bahebera abakongomani bose bafuye mu njamake rero Rusesabagina muze mu mwubahirize ni yaramuka garuse muri ibi bihugu ni yataza bamuroze ngo bace afa mu kuho murabizi ariko byaciye muri iyo nzira ndazi ko batazoza bamuhayishana bazomumuhanye na bazomutanga komeye guko bazovuga ati tumutanga komeye mu nyuma tuzofate n'uwundi batwizere tumudandaze nuko bameze ubwo rero ukuntu bizogenda Rusesabagina nuko mwubaha mukamwubahiriza guko kuvyukuri murambe yuko nabo bantu bo muri Kongo bishwe bakicwa ababishe bagiye kugira ante b'abanyarwanda bagiye kurokoka kw'izina rya Rusesabagina aya mazina abiri hari ikintu abwiye abanyarwanda izina rya Rusesabagina Paul na Kagame Paul ayo mazina abiri ya Paul hari ikintu agiye kubwira abanyarwanda muri histoire Paul yishe abantu Paul yategetse amategeko yabica abantu na Paul wakingiye abantu na Paul yabaye incungu kubisha abantu murumva ko ivyo bintu ari ibintu by'ibitangaza kuba birabira muri spirituel hari ikintu bisigura yuko nubwo umuntu yoba mubi gute ishobora kumuhindura akaba mwiza mu ncamake Sauli yahindutse Paul abo umuntu w'inkozi yiciza ubwa mbere y'inkozi kibi bisigura ujya Paul wanyu mwitwa Kagame niwe Sauli uwo Paul nawe Rusesabagina niwe Paul umukozi w'Imana nuko biba byifashe ariko rero abanyarwandakazi mwese barundi kazi ibi bintu navyo abakoroni murabona yuko badufise kwa Kagede kwemeza yuko yorekurwa Rusesabagina ndusukuvuga yuko baca bakura ibihano kuri basumbirigi gusa ngo bibe bihereye ngaho oya bisigura yuko basumbirigi barakugwa ku muzigo wo gufatwa ariko nabo babasinyisha amasezerano atariko ntimuzo kwigera muvuga yuko intambara mwagwana zari inyungu zacu urumva twe tuzokwanka uwari we wese naho Afrika yoshiraho urubanza intuzeye ubucamanza bwayo bucira imanza abayobozi n'abasirikare bakorera ibibi abene gihugu babo aba bakoroni badashaka ubwo rukiko ntigobaho habayeho ngo urukiko ruhuza rw'abirabure rucira imanza aba president n'abantuze n'abasirikare bakoze ibibi bukavuga ati nuko tuzobigenza abakoroni badashaka ntivyobaho rero bisigura yuko abo bantu bisha abantu muri Kongo nta kintu nakimwe cy'ingaruka mbi bazokorerwa mugabo nabo ico bizokora iyi ni insiguro yiwanje by the way ubu n'ubusesenguzi bwanje nabo ico bazokora ntibazokwigera bagirante baturaberekane neza ibiriko bibera ababatumye gukora ngo ndababwire nuriya mu ambassadeur w'umutaliyano biciye muri Kongo birazwi neza ko yishwe na Bakagame mugandazi neza yuko Amerika urufugu rya mutaliyano na Amerika irabifise mu ruhara ndabibabwije ukuri uko Amerika ubutaliyano bwari bumaze igihe buhanga n'ubufaransa bwagiriza ubufaransa yuko amagorwa birabure bafise muri Afrika ubufaransa bufise mu ruhara kandi ubufaransa na Amerika nakadasohoka niko nivyo bababwira ngo politique na diplomacy mu ncamake bumvise ngo politique na diplomacy baba bariko barakubwira ibintu vy'ubuswa nyene ukwicana n'akarengane nivyo bibaranga rero dushima Imana yuko ivyo biganiro biriko biraba hagati y'ayo mareta ariko kandi dusaba Imana Rusesabagina azosohoka ari muzima batamuroze mugabo muca mwumva yuko iyo tuko turavuga ati abakoroni rero nabo ibibi wacu byose bafisemo uruhara hariho abantu aha muri intuzeye muri mu message bacavuga ngo yaye ngo kweri ngo urumva ngo abakoroni ngo nabo ngo nitubareke ngo ahubwo ngo nikibazo ngo nabantu bacu gusa ngo nabantu bacu gusa jewe nguma nemeza neza yuko nitegereje bari aba president bose bo muri Afrika na mu president umwe wo muri Afrika afise empire yubatse muri Afrika yo mu protege mu gihe atafise abakoroni bamushigikiye nta n'umuti dufise nta n'umuti bose abanyagihugu bo mu bihugu byo muri Afrika buri abanyagihugu bo mu gihugu cabo bo mwikuriraho bashaka bakamufunga
bashaka bakamuboha bakamumanika nkuko Saddam Hussein bamumanitse bakamukora ivyo bashaka mu gihe ata makungu yoba biri inyuma mugabo burya ngo amanyamategwa n'agashambara abo ba president bose nyene baba bari muri ivyo bibanza bashizwemo n'abakoroni babo baba bakingiwe nico gituma mwama mubona ivyo bakora byose babikora mugabo mu nyuma ukabona baguma bafitaniye imigenderanire ntabanduka n'ibi bihugu imigenderanire ntabanduka n'ibi bihugu ariko ikindi naco no babwira abanyamerika bitwa bamusana n'uwejeje kandi ubucuti bwabo ntiburamba abanyamerika ubucuti bwabo ntiburamba ugomba kugereranya Amerika wo mugereranya neza n'umugore w'umumaraya burya Bibiliya iratubwira ngo umugore ntuze ikimenyetso cy'umugore w'umumaraya cyanditswe muri Bibiliya mu byahishuriwe Yohana kiriya kimenyetso ni Amerika neza ijana kwijana wavya nka wavyemera umugore w'umumaraya rero ukuntu ateye akubonanye inoti nyinshi muri uwo mwanya mugakundana uhirahiriye ukamutanga gusinzira akayagushomora wikangura yagiye akubonanye inoti nyinshi murakundana wayamuhereza ko ngo wamukunza akakubwira neza n'akajwi keza akakubwira ko yagukunze akagukuyakuya wewe ukaje nago ati ngendo nk'umukobwa mwiza yahengera amahera yaheze agatangura kugusaba ibisumbi beyi nivyo yahora gusaba ati amahera yaheze atokerere niba amahera yaheze ubucuti bwajewe nawe burarangiye bigaca biherera ngaho abonye naho uri umunyemari ukomeye ufise amahera menshi akabona uri incabwenge akabona naho yarya ntashobora kuyamara icyo akora ashobora kukwicisha hari abantu benshi babakire bagiye babura amagara yabo bishwe n'abamaraya nuko rero Amerika imeze Amerika ishobora kubwira uyu Kagame ati nta kibazo ati Rusesabagina n'umuzane ati twebwe ntituzokurikirana ivyirya kesi tuzoproteja ivyirya kesi ntivyigere bijaho mwibukani kuri Biden ati ivyirya kesi ntibizokwigera bivugwa batange Rusesabagina bace banyaragasa higejo habe hatsinze Trump canke uwundi mu DeSantis ubu ni waharawe cyane Bena Trump mu mwendazi muri bazoba president ati ati mapping report ngiraje ati mapping report ati turayishigikiye noneho abademokrate je nababwiye ati mu gutera ibihugu abademokrate n'abarepublika baraja mu cumba bakavyumvikana ko nta nari muzokumva abademokrate n'abarepublika bariko barashwanira ku mateleviziyo iyo bahaye bapanga kuja kwiba ibihugu kanaka uvyumva gusa muri politike yabisanzwe noneho bace baje inama ati kugira ngo dushikire ba Kagame dutegerezwa kwegeranya abavigitime kuko muri Amerika hari abavigitime benshi je aho nahora nkora twa dufise abakongomani baza mu bintu vya counseling bijanye n'ibintu bakorewe turavuga ngo naraciye mu ntambara intahe zabo ndazumvirije ziteye ubwoba mbere intahe zabo zumvirije hari n'igihe wona hahamuka ni ntahe hahamukishije ukuntu bari abagore babakona bari abantu babasirikare b'u Rwanda ukuntu bafashwe ku nguvu baheze kubafata ku nguvu umugore agafatwa ku nguvu n'abagabo nka 200 bahejeje bagaca bamucumaguramwe ibiti bari abantu n'abagesera aba bakongomani rero barazwi aha mu leta ya Amerika aho bari byo bakorewe benshi barazi barahamutse bashobora kugira gutanga ubwo buhamya bakavuga rero bagaca bagirisha imigamba ati aba bagore bakorewe ibi nibo bitwaye mu kwega gacatanga na liste guko abo ndiko ndavuga ni bake cyane ugereranije nabo mu kwegazi mu kwega gacatanga liste iyo liste rero ikagenda ati aba bakenyezi ati bitwariye abasirikare abanabana baguko barabaza abagore benshi barazi abasirikare bakiriho babafashe ku nguvu bazwi baracariho ati bitwariye ati aba bakenyezi bitwarira ababakoreye ivyo vyamfurambi ayo magabo bantu bababaka ku nguvu babitwariye hakaza amazina y'abandi ababasirikare nyene Kagame yarazi ngo yaraprotege ubwo urumva bwati ko bagiraniye amasezerano na Amerika yagira hamagara ati kuko none twagiraniye amasezerano atoya ati bivanye n'uburenganzira bwa muntu twubahiriza iyo umunyagihugu akwitwariye waramukoreye ikibi uragenda nyene muri urwo rubanza mukaburana mbwa twebwe ku ruhande rwacu twarabaprotege bikagenda uko nuko Mariah Country ikora iyo nayo iyo Mariah Country nta yindi ni igihugu cyitwa United States nuko gikora ariko nagomba ndababwire ntababesha yuko turacari mu rugamba rudasanzwe igituma tukiri mu rugamba rudasanzwe n'ukuntu bikiboneka yuko abakoroni
bagishigikirana n'aba bantu bigira abategetsi mu guhohotera abanyagihugu babo babirabure ariko kandi ukamenga aba bakoroni bagaca baza bakigira abaseviya bagashobora hari abantu benshi badashobora gusesengura ngo babone neza yuko ibibazo turimo hariya biterwa n'aba bantu 90% aba bantu baba bifisemo uruhara uko uravye nk'imyaka 30 iheze Kagame bamwita Demeni muribuka ko bigeze no kubwira umusitari wa Hollywood nimba baramurahije muri ntuzeye muri Illuminati bagaca bamubwira ati kugira ngo utangure kugira ngo ube welcomed muri Hollywood utegeza kuba star wa Hollywood nawe utegeza kuba urumupiga muziki canke ukina ama movie icari cyo cyose kiri connected na Hollywood ubu president rero ntabwo buri connected na Hollywood utegeza kurondera ikintu ukorera muri Hollywood canke ugakora ico bita donating muri ari ama company ya Hollywood Kagame bararaba ati wewe rero dushaka kuba umustar yakina ama movie aragenda arasungarara hejuru y'ama building nk'inyoni inyotewe aramwarabonye ngo bariko baramufotora ngo ari hejuru y'ama building unama movie asohoye mwarabonye bamutwarana New York na Chicago ngo agiye kugira ngo gusohora iyo movie mwarabonye iyo movie nta numwe uno musazi yo yahereye uno musi iyo movie ndazi kwirabwa nabo yarahiriye nyina bo ba Illuminati nuko babimeze ubwo rero we yibaza ngo yarabaye protect ariko nuko mugabe cyo no babwira mwabantu b'Imana mwe ibi bintu bibera Kongo ntidushobora kuzovuga ngo bizohereraho umuntu wakoreye amabi muri Kongo aho uri hose utarapfa uteza kuzobibazwa vyanka vyakunda igikuru nuko bandanya uru rugamba turiko twiyemeje guhugwanira uburenganzira bwa muntu tudatinya ariko kandi abantu bakaba benshi babiharanira bamaze kubona yuko kuri izi mbuga nkoranyambaga turi benshi tutari kukina politika ariko turi kugaragaza akarengane ibi bihugu bikorera birabure hari ibintu by'impinduka bizogenda biraza gahoro ukutungana ukubi ingingo zifatwa abana bacu bangana kutusiko bizoba bifatwa bivanye n'umwete twe tuzoba twarabishizemo nuko biba bimeze rero mwese ndabashimiye cyane mukore subscribe mukore share mukore like mutange izo comment mu misinge gutangura kuza buri video nasohoye fata umwanya wo gusoma message zonyene zo muri iyo video hamanishura haba hari ababazi bibazo haba hariho abayaga n'ibintu byinshi anyway ndabasezeye rero mwese mugira ibihe byiza ariko aya makuru tubandanye kuyakurikiranira hafi tuzosubira cyane nakagaruka bye bye